Mwaramutse neza mwiriwe bivanye naho uboneye kino kiganiro twabateguriye uyu munsi turazaniye inkuru y'intwari y'ikirenga mu mateka y'u Burundi Louis Rwagasore. Ni umwe mu bateguye kandi bagwanya ubukoroni bushimitse, agaharanira ko igihugu ciwe cikukira. Tugiye kumenya aho yavukiye, uko yakuze, amashure yize, uko yashinze umugambwe Iprona, hamwe n'ingene yatorewe gutwara igihugu, n'ukuntu yitavye Imana mu buryo butunguranye. Ukaba uri mushasha kuri ino shene yacu ya Pisco Entertainment and Media, usabwe kugira subscribe kugira uzohore ubona ibiganiro vyacu. Reka tumira amateka gatoya, turaje tubabwire amateka ya Rudoviko Rwagasore. Sangwa ikaze kandi mu kiganiro cacu twabateguriye. Turahera ku mateka ya Louis Rwagasore mu ncamake. Amazina yiwe yose ni Louis Rwagasore. Yavutse ku igenekerezo rya 10 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1932. Yavukiye mu Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Akaba ari umuhungu w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge. Yize amashure i Bujumbura, hanyuma yiga mu Bubirigi Université Catholique de Louvain. Yashinze umugambwe Iprona, Union pour le Progrès National, mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958. Yatorewe kuba minisitiri wa mbere muri Nzero igihumbi kimwe amajana 1961. Hano murashobora kwibaza muti, mbega Louis Rwagasore yikukiye itariki zingahe? Nk'uko bisanzwe bizwi, Uburundi bwarose inayo yo kwikukira kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962, le 1er juillet 1962. Ariko Louis Rwagasore ntiyabayeho ngo abibone, kuko yishwe ku wa 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961. Aho yari amezi make imbere y'uko iyo tariki igera. Yari amaze gutorwa nka minisitiri wa mbere muri Nzero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961, ariko ntiyabaye minisitiri igihe kirekire. Rwagasore yari afise umuryango. Yari yarashatse, umugore wiwe yitwa Marie Rose Nizigiyimana. Bari bafitaniye abana babiri, umwana w'umuhungu n'umukobwa. Umuryango wiwe warakomeje gukundwa mu gihugu, naho bamubuze akiri muto. Yaramamaye nk'umunyepolitiki akomeye, intwari, umuyobozi wa politike, n'umuvugizi wo gushaka kwikukira, ariko yakoreshaga ijambo ryanditse n'irivugwa cyane mu guhamagarira abarundi ubumwe n'intambara yo kwikura mu bukoroni. Rwagasore yishwe igenekerezo ya 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961.
haheze iminsi mike atorewe gutwara igihugu. Rwagasore n'intwari y'igihugu c'u Burundi, ashigwa mu kibanza c'iteka n'amateka mu rugamba rwo kwikukira. Louis Rwagasore yari intwari itarigera itinya guharanira ico yemera, nubwo ubuzima bwiwe bwaciwe bugufi. Ico yakoze carasize izina rikomeye mu mateka y'u Burundi. Ni vyiza ko twama twibuka nk'abayobozi nk'aba badukingiye banakingira n'ibihugu vyabo, tukigira kuri bo kandi tugaharanira ubumwe n'iterambere nk'uko yabivuze. Yavuze ati Uburundi si ubw'abahutu canke ubw'abatutsi, ati ahubwo Uburundi ni ubw'abarundi bose. Murakoze kudukurikirana, ntimwibagire gukora like, share, subscribe kugira ngo tuzane n'utundi dukuru nk'utu. Psychologue nije nabatunganirije kino kiganiro nk'uko vyama, akaba ari je nawe kibashikirije. Ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro kizokurikira. Imana ibarinde kandi bahe n'umugisha. Thank you.